Numéro de bienvenue, présentation, et vous nous présentez votre projet. Merci. Je m'appelle Ouyaga Bernice. Je suis finaliste en marketing management. Également, je suis entrepreneur. Mon projet s'intitule « La diminution du taux de chômage à travers la transformation de la montre et Pardon, je m'excuse. Je commence. Mon projet s'intitule « La diminution du taux de chômage à travers la transformation de la mentalité des jeunes filles, particulièrement celle de Gitega. Depuis longtemps, la femme était celle qui devrait rester à la maison pour s'occuper des tâches ménagères. En d'autres termes, la pensée féminine était centrée sur le domaine familial car elle n'avait pas le droit de rêver au-delà de ce qui se passait dans son logo. C'est avec l'évolution que la femme a eu le droit d'aller à l'école pour enrichir ses connaissances dans divers domaines. Et c'est ainsi que nos parents préconisaient que pour réussir dans la vie, il faut avoir de bonnes performances en classe, envie d'avoir un emploi bien payant. C'est en grandissant qu'on voit une toute autre réalité car c'est fréquent de rencontrer des gens qui ont des licences, des masters ou encore des doctorats, mais qui sont au chômage, faute d'emploi. Par là, je peux dire que l'alphabétisation ne s'identifie au développement que si elle s'insère dans un ensemble de mesures liées au développement. Le taux de chômage au Burundi étant de 65,4 dans les milieux urbains et de 55,2 dans les milieux ruraux, m'a poussé à me poser la question suivante. Que puis-je faire, étant que simple citoyenne, pour contribuer à la diminution du chômage dans mon pays? Et la réponse est toute simple. Il faut changer de mentalité. Oui, il faut changer de mentalité en considérant l'instruction comme une préparation à une activité productive et non comme un accès à un emploi administratif. Et cela ne sera possible que si nous prenons conscience qu'il est temps de changer de statut en passant de chercheur d'emploi à créateur d'emploi. Je termine en disant quittons la zone de confort. Oui, quittons la zone de confort en songeant à des transformations profondes qui nous permettront de s'épanouir économiquement et surtout en montrant le meilleur visage de notre pays. Merci. urakoze cyane reka nawe ndabasaba babaha amashyi abari turi kumwe hanyuma turakurikiranye umugambi wanyu kandi ni umugambi mwiza ego naho wari mu rurimi rwitwa ikinofunofu twagerageje gukuramo ibyo dushoboye kuronkana cyane cyane yuko ari umwigeme w'incabwe kandi w'umunyakaranga ikibazo cyanjye cya mbere ni iki turabona aho ikivugo kivuga ngo ndi umunyakaranga abari hano ndetse na jewe turipfuza kumenya isano ryoba riri hagati y'umugambi wanyu hamwe n'icyo kivugo cy'umunyakaranga kugira ngo turabe ko ata ntumbero twoba dutaye sinzi ko mwabanza mukanyishyura icyo hanyuma tugaca tubandanya akoze kera abakobwa kugira ngo barabe abana babo bakore n'ibikorwa byo mu rugo. Rero jewe nkeneye guhindura icyo cyiyumviro kugira ngo n'abakobwa nabo bashobore guterera mu iterambere ry'igihugu cyabo.
sindagitegereye neza nashatse kumenya isano riri hagati y'uyu mugambi wanyu hamwe n'icivugo kivuga ngo ndi umunyakaranga. Akaranga nako nyene kuko kera umukobwa mu mico y'ikirundi yategerezwa kuguma muhira kugira ngo yiteho ivyo mu rugo. Rero shaka guhindu akaranga si mpaka byose abari byiza, hariho n'ibintu bibi, hariho n'ibintu atari bibi mugabo biba bikenewe yuko twongerako tukahindura bikaba byiza kurusha. Ego mwakoze mube hagufi mfise ibindi bibazo bisigaye bishika kuri 2 canke 3. Iyo tuvuze akaranga umuntu wese yiyumviriye, kuko turabona iyo migambi yanyu, mwoshobora kutubwira bikeyi kuko dukeneye umwigeme w'akaranga. Mbega hamwe umuntu wese azokubona akavuga ati ndi umunyakaranga, turavye n'umugambi wanyu ikizoberekana ku by'ukuri yuko Gitega yatsimbataje akaranga, mumbwiremwe n'imiburiburi ibintu 3 bizotwereka ku by'ukuri ati umwigeme yacaguwe muri Miss Gitega ni umunyakaranga, nubwo uwo mugambi utoburi kuraja mu ibintu nzobabwira ibintu vyerekeye akaranga ko mu Burundi. Ndababwire ibintu bitandukanya igihugu n'ikindi, ibintu twebwe bituranga nk'akarorero hariho ingoma, hariho ikirundi, hariho ni tukiri ngaho nyene niyumvira ko nabonye imigambi yanyu mwayanditse mu rurimi rw'igifaransa, hanyuma murayisigura muri rurimi rw'igifaransa. Nari nditeze ko mukaranga mumbwira ikirundi, ariko kubera mbonye mukivuga ngira ngo naco kirimo. Hanyuma reka tugaruke ku mukenyezi uno munsi canke umwigeme ariwe uno munsi tuko turongera wo mukaranga, umwigeme w'akaranga. Tweretse umugambi wanyu kandi n'umugambi mwiza. Hanyuma tugiye muri kahise ku Burundi nuko bagiye barabiririmba, umwigeme canke umukenyezi waho hambere ngo yari uwo mu rugo, yari uwo gutunganya ibyo mu rugo, hariho kumbure ahantu atashika. Nimbonye no mugambi wanyu rero wampumurije, ariko nibaza hariho intambamyi kumbure umwigeme waho hambere wamuca intambamyi zamucako zigatuma adatera imbere. Mbega none mweho mwuno mugambi kuno musi tukeneye ko umukenyezi atera imbere, mubona intambamyi zishobora kumubuza gushika kuno gutera imbere mukoresheje uno mugambi ari izihe? Mbega mwiteguye gute kufasha umukenyezi cyangwa umwigeme kugira ngo ashobore kurengana izo ntambamyi kandi atarenze, adataye akaranga n'akarangamutima ku Murundi kazi? Icyo nicyo kibazo canje cya nyuma. Murakoze. Niteguye yuko mbere n'intambamyi kumbure mugerageje kuja muri kahise zatumye umukenyezi adatera imbere, hanyuma uno munsi mwiteguye gute kuzofasha kugira ngo umukenyezi cyangwa umwigeme atera imbere ariko adataye akaranga? intambamyi ya mbere ni uko umukobwa yari afise itegeko ryo mu rugo kugira ngo yiteho ibyo mu rugo gusa, hanyuma ashoboye ku mashure kugira ngo yige, naho umugore niwe yitaho cyane ibyo mu rugo gusumba umugabo. Rero jewe icyo nzo abo bakobwa nuko twese twoja hamwe tukiyumvira ikintu twokora tukagikorera hamwe, nakare bavuga ngo imitwe ikora ikoranye kandi umuti umwe ntiwigira inama. Merci, applaudissements pour la numéro 2. On va plus rapidement la numéro 3. Et s'il vous plaît.